izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusange urugendo rugenda mu ijuru ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo nitugire Kristo. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'Abanyaroma ku kigabane cyaho cya gatandatu duhera ku karongo ka 15 kugeza ku ka 19. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo umukristo yaravavanuye n'igicumuro. None bite ducumura rero kuko tutakigengwa n'itegeko ariko tugengwa n'ubuntu bw'Imana? Haba namba. Mbega ntimuzi yuko mukoreye umuntu nk'abashumba bashaka kumugamburukira, muba mubaye abashumba buwo mugamburukira, mukaba rero abashumba b'igicumuro ngo mushikire urupfu, canke mukaba abashumba b'ubugamburutsi ngo mushikire ubutungane. Ariko Imana nini nahazwe, kuko naho mwari abashumba b'igicumuro mwashimye kugamburukira n'umutima wanyu ya nyigisho y'ingingo mwahawe, kandi mumaze gukira ubushumba bw'igicumuro mwabaye abashumba b'ubutungane. Ubu mvuga nk'umuntu kubera intege nke mufise muri kamere yanyu, nk'uko mwahevye kera ingingo zanyu ngo zikore ibitera soni, n'ukugaba mugacika ibigaba ku Mana, ni kube ariko muheba ubu ingingo zanyu ngo zikorere ubutungane mube beranda. Bene wacu muri Yesu Kristo, iri ni ijambo ry'Imana. Dushima Imana. Haleluya, amen, haleluya, haleluya, amen, amen. Abana b'Imana, iki ni igitabo c'Abanyaroma, tugeze ku kigabane cya gatandatu, turacyari ku kigabane cya gatandatu. Twama tuja mu bindi bitabo, ariko igitabo twama tukimara neza. Ijambo ry'umutwe rero twisunga rivuga ngo umukristo yaravavanuye n'igicumuro. Haleluya, amen. Uri umukristo waravavanuye n'igicumuro? Byoba byiza dukwiye kuvavanura n'ibicumuro, ariko reka tubandanye twumve icyo Pawulo abwira Abanyaroma 15 havuga ngo none bite. Icyo cyari kibazo bivanye no guhera ku karongo ka mbere gushika ku ka 14. Ibyo Pawulo yabigishije ndibaza twarabibonye. None bite ducumure rero, ariko arababaza ducumure rero kuko tutakigengwa n'itegeko ariko tugengwa n'ubuntu bw'Imana. Yarababaza none ducumure kuko tutakigengwa n'itegeko ry'isi ridufata, canke tugengwa n'ubuntu bw'Imana? Ducumure none ariko siko kuri. Ducumure rero kuko tutakigengwa n'itegeko ariko tugengwa n'ubuntu bw'Imana. Abagengwa n'ubuntu bw'Imana ntibacumura. Haba namba. Pawulo nyene ariko gatangaza haba namba. Ntidukwiye gucumura ngo nuko itegeko ry'isi ritariko riradufata. 16. Mbega ntimuzi yuko mukoreye umuntu nk'abashumba bashaka kumugamburukira, muba mubaye abashumba b'uwo mugamburukira? Niko kuri. Iyo umuntu akorera umuntu, uri umushumba, kuba umushumba nuko hariho abashumba baba bungere, canke kuba umuboyi, kuba umuyaya, kuba ukorera umuntu
hakaba mu yindi mvugo abashumba abapatiri mu kinyarwanda bavuga abashumba ba ekleziya abapatiri abakozi b'Imana abapasiteri nabo burya n'abashumba. Rero umuntu iyo abaye umushumba agomba kunezereza uwamutumye canke uwamuhaye akazi. Reka tubandanye turabe kumugamurukira. Mukaba rero abashumba b'igicumuro ngo mushikire urupfu. Iyo uri umushumba ushumbiye umuntu mubi ukashaka kumugamburukira, hari abantu baba bashumba mu migwi y'abasumba. Nkaha muri Australia nama mbona abana bakiri batoya barafise abandi bantu baba uku abana bacu muri iki gihugu bapfa baba bafise abandi bantu babigiye mu mbere, hanyuma bakabaha amadire nyimba ari icyongereza, bakabaha sinzi ukuntu nokivuga neza mu Kirundi, mbese ni nko kubaha akazi ariko katari keza nyene. Genda ugende kuri banke ino ntibiba bamenye barinze, ariko inge ndagasigure mpejeje gusoma aka kantu ngo mushikire urupfu canke mukaba abashumba bugamburutsi ngo mushikire ubutungane. Urumva harimo ibintu bibiri, hariho abashumba bagomba kuba abashumba beza, bagomba gukora neza, bashumbiye umuntu mwiza. Mbese dufashe rero nk'abapatiri abapasiteri abakozi b'Imana bakora neza bihata kugira bashimishe Imana cyane bashimishe Yesu Kristo. Hari n'abandi rero bakora bashaka gushimisha ujya nyene yabahaye akazi ariko we yabahaye kubajana mu cyaha. Nicyo rero nashaka gusigura, ariko reka ndagisigure ku burebure uko nari nagitanguye. Nkaha muri Australia ibyo mbona kugwaruka, abantu baraha akazi abantu ugasanga umuntu abisa amakada arenga 100. Ntibiba bakoresheje inkoho, ntibiba bakoresheje usibye ko banazifise, ntibiba bakoresheje kumena nka kumwe ko muri Afrika, ahubwo bararegera amakone cyangwa nk'umuntu akagenda gukuramo amahera mu mashini. Mugabo ku ruhande hari umuntu utazi ibyo bariko baragira, kumbe bagutwaye namba. Niyo mpamvu bakubwira ijya namba yawe ya benki uyigire secret, uyigire ibanga, libiji ibanga ryawe, inamba itamenywa n'uwo ari we wese, itamenywa n'uwo ari we wese. Mugabo ku ruhande yabonye ko bafyonze 1 5 6 10 akaba yabyanditse wowe utabizi. Rero bo bafise amakade bashobora gufata umwana babana begeranya mu migwi, akamubwira ati tori inamba, genda kuri banke runake, nyimba ugenda kuri Commonwealth, nyimba ugenda Hanzai, nyimba ugenda Westpac. Ni nkaho novuga mu Burundi tigenda muri KSB, genda muri BHB, winjize muri kade canke winjira imbere uvuge ko ukeneye amahera. Rero urafise ikade, barabona ati uyu muntu arafise ikade canke ntayafise ariko aravuga ingorana zatumye ataba nayifise, bagaca rero bamuharurira amafaranga akayajana. Rero ino usanga abana, umwana arabona iyo mugwi yarawugiyemo, nyuma arabwiye mugenzi we ngo uzoze nakwereka ahantu ibintu biri, akwegeyeyo uwundi mwana mugenzi we. Nicyo gituma mu bihugu biteye imbere dufise ingorane z'abana bacu, umwana we yabibonye amaze kubona ko bariko baramuhemba amahera, ari kurya amahera y'ubuntu, akwegeyewe na mugenzi we. Bantu b'Imana dufise ibibazo cyane mu bihugu biteye imbere, kubera muri iyi minsi nabwo nariko ndaganira n'uwundi muvyeyi anganirira ingene abana biwe bagiye mu ibyo bintu. Hanyuma barabijamo barabwira nyina ati wowe wicara uzurajya amahera, mama wewe ntukagira iki niki, twebwe turazi ibyo turimo. Mugabo nyina arimvira, abana banje
aka kazi bariko bararonka kameze uko umwe yari yaravuye kwa nyina ahubwo akwegerayo na mutoyi wiwe barabwira nyina tuzoba kugutembereza bagenda kwereka nyina ahantu baba nyina aravye inzu babamwe ariyumve iyi nzu muyiriha ngaha 2,000 nako kwezi nyina aribaza esa babana yamahe akazi mukora kameze gute ariko nyina bimutera amakenga batangura kubona nyina baza baramuzanira amahera bamusumira akabona nyina biramutera amakenga aja mu byo kubikurikirana cyane mugabo nyuma urumva hari igihe wiba rimwe kabiri bikagenda neza n'igihe ubwa gatatu cyangwa ubwa kane ufatwa kandi hari igihe ufatwa bikakubera nabi hari n'igihe wicwa ibintu nyene bitageze bitoroshe uwo muvyeyi rero atangura kuja mu ngorane kubera n'umumama senga burya ndababwiza ukuri iyo uri umuvyeyi senga ugashimika ukambere y'Imana utakambira Imana ngo gufashe kurera irabigufasha akarorero ni jewe Paul Musabikazi w'Imana nzima njewe nanje nahuye n'ibigeragezo nk'ibyo ariko nje imbere y'Imana nama ndiko ndarira nsenga ibi binagenderamwo ariko sinisha umuntu sinari n'umurozi ndabiheba ibi nabona ko binteranya n'Imana ndabyikura ntangura gufata kabisa gusenga kwihatira kunywana n'Imana Imana nayo rero haleluya amen Imana iyo uyubahutse ukayegera harabavuga ngo je ni Imana ni ikiri gusa ngo ninzara Imana uyitinye kubera umunyabyaha ariko ni wabuzi ko ushaka kuba umwana wayo by'ukuri kunywana nayo ntuyitinye Imana yisanzure ko aho kugira wisanzure kuri Zipora canke kuri Nyabenda canke kuri ba Maragarita n'abandi oya kuko bajya bobo bazona kuvamo bazona gushiraho utokwikura mugabo Imana uyigize umugenzi uyisanzuye ko haleluya ikumva n'ingoga rero nanje umwana wa bamwe mu bana banje bagiye mu bintu bitari byiza nanje nja kumavindira Imana nyisanzura bituma Imana imishurira n'ibindi byinshi rero mu bihugu biteye imbere bantu b'Imana ubwo bugwi rero buriho murabizi nko mu minsi yahera twazitsa abana bangahe bari mu gakuku bagiye kwiba imodoka z'abandi ubwo hari igihe ayitwaye nabi ni umwana atararonka layisesi atararonka peremi akaba yitaye ku giti canke ayisekuye mu mukoko abo bari kumwe bagapfira rimwe batapfuye bakabiba imuga abandi nabo baraja mu ubwo bugwi umwe yamukeka ngo afise hari n'umwana yishwe mu bagenzi babamuhoye ngo bazi ko afise amahera ngo miliyoni mu nzu ariko numvise uko bishiguye kuri koti ibyo n'ibintu byagiye hanze bavuze ngo namwishe nzi ko afise miliyoni y'amafaranga y'amadolari yego ndumva bavuze miliyoni ariko ngo basanze yari afise 40,000 ibaze kwica umuntu kandi abo ni mubo bagendana rero iyo ugiye gukorera umuntu mubi ugenda uzi ko uhise mu rupfu kubera ntabwo umuntu agiye gukurikira bene abo bantu abo umuntu yumva ko yuzuye amahoro agenda kwiba mu mutima wiwe arusha amenya ati ndapfa ndabikurayo amahoro polisi irafata ibaze nko muri ibi bihugu hoho amakamera bahari irumva mw'iyi minsi umuntu w'inshuti yanje niwe yari karanyereka nyene muri telefone abapolisi baramurungikiye umuntu w'umubanyi baraje bugurura imodoka bakura imodoka zizimvye ntibatwara imodoka ahubwo bakuramo ibintu by'akamaro bigize imodoka hanyuma umuntu bukeye ngo yurire imodoka agirarara basanga imodoka bayirokoyemo amakamera bayirokoyemo ibyangombwa amamoteriniki umuntu arumirwa acahamagara polisi rero polisi yifashisha umuntu yari afise inzu n'umurundi irimo amakamera barabiraba byose uko batwaye ibyo bintu uko binjiyemo uko bagize ibaze ino haba hari ibintu bishobora kukwerekana aho waciye hose
kandi bari abantu ubona bakiri bato ho kugira baje gukora bakora ubuzi bakamva ko kwiba ari byo bizoba biteza imbere kandi barafashwe bari mu gasho abantu abasore batatu. Murumva rero abana b'Imana iyo ukurikiye umuntu mubi ubugiye kuba imbata y'ikibi upfa ugapfira mu byaha. Ego jewe nama mbona umuntu apfuye turamuherekeza ku kaburi tukaririmba, yewe turarira, nibyo kuririra uwapfuye naho yaba ameze guturarira, hanyuma tukaririmba indirimbo z'Imana. Ubu nabonye hasigaye hariho n'amategeko umuntu ukumva ngo muze mwambara ibimeze gutya, muze mwambare bantu b'Imana. Ariko nyene yargiye njewe nyene ntareka kuvuga kuko mba numva harigihe mba niko navuga ibisunitswe na mpwemu yera. Turategekwa kwambara ngo twambare ibyera tukumva ko umugeni atashe. Ese umuntu yibye imodoka y'abandi cyane yagiye kumena inzu y'abandi, reka dutange urugero ku modoka, ubwo nyine iramwenenetse ariko ariruka, ubwo bantu b'Imana twemeze ko yagiye mu ijuru, twemeze ko Imana yamwakiriye. Yego bavuga ngo no ku munota wa nyuma umuntu arihana, ubwo kuko uwo muntu yarose umwanya wo kuvuga ati Mana mbabarira, Mana mbabarira, yarose umwanya wo kubivuga. Rero abantu b'Imana iryo nibanga ry'Imana ry'ibibera imbere, mugabo abakozi b'Imana dukwiye kuvuga ukuri. Ubushize nabonye hari umupatiri yiyahuye, sinzi ikintu bariko baravuga, ntibavuga icyatumye yiyahura ikindi, mugabo hari igihe yabonye muri sosiyete yiwe canke mu bapatiri bagenzi we canke mu Roma mu bakorana, yowe yarabonye mw'ibyaha byamunaniye kwihanganira canke yabonye ibintu byamunaniye gukenyerera akakabona ati Jesse numva, bikaba byotuma yiyahura. Abiyahura bavuga ngo nta kigongo bahabwa ngo nukuya kuzima, ariko ibyo nabyo nibanga ry'Imana nituzi bizobe ibibi imbere. Ariko bantu b'Imana ibintu biri mu iyisi ni bibi, twigera kuba abantu bakurikira kunezereza bashebuja Imana, kunezereza Yesu Kristo. Jose Paul umusabyikazi w'Imana nzima niko ndavuga ubutumwa kugira nezereze Yesu Kristo. Ubushize natanze bumwe mu butumwa bumaze igihe kubera umwanya muto ntarose umwanya ukwiye wo kubutegura, mugabo kubera ikintu kiguma kisunika impwemu yera ndavuga ati mbabarire kuko ndafise ubutumwa mbafise muri telefone, reka bari bwo ntanga canke mfise kuri YouTube. Rero jenda bikora kugira nezereze Yesu Kristo yamaye kuvuga ubutumwa yantumye kumukorera. Ubwo uwundi nawe hari uwundi ariko arapushingwa no kuja muri za pornography canke ariko araja guhingura imiti yo kwica abantu canke ariko arapushinga gukuramo inda z'abamama kugira anezereze abamuhaye akazi. Twese rero turaba bo tunezereza, ariko njuti yanje ngusaba unezereze Yesu Kristo. Haleluya, amen. Reka twihute tujya kuri 17 havuga ngo ariko Imana nini nahazwe. Haleluya, Imana nini nahazwe cyane, kuko naho mwari abashumba b'igicumuro mwashimye kugamburukira n'umutima wanyu yanyigisho y'ingingo mwahawe. Pawulo arababwira ati Imana nini nahazwe cyane kuko mwashimye kugamburukira yanyigisho nziza, yanyigisho nabahaye, yanyigisho inezereza Imana. 18 kandi mumaze gukira ubushumba bw'igicumuro mwabaye abashumba butungane. Haleluya, amen. Bantu b'Imana, Imana ihabwa icyubahiro cyane. Pawulo aravuga ibi kubera ko nawe yarabaye umushumba w'icyaha. Camwibuka rero tugiye kuri Pawulo ukuntu yari yaragamburukiye abamutuma gutoteza abakristo akabanezereza, mugabo nyuma yikurikirana Yesu Kristo ubari kunezereza Yesu Kristo, kandi abo yigisha baravyakira, bamwe baramwanka mugabo abandi baremera.
rero twemere tugamburukire Yezu Kristo kuko niwe afise impembo nziza y'imyaka yose. 19 ubu mvuga nk'umuntu kubera intege nke mufise muri kamere yanyu. Paulo yavuga ati mvuga nk'umuntu kubera nzi kamere cyangwa intege nke mwebwe mufise, kubera ari umuntu yabaswe n'ibyaha ntiwopfa kumusuka ibintu byo kuza mu Mana ngo aca hinduka ubwo nyene, ariko uramutwara buke buke ukamuganiriza buke buke, hanyuma ukanamusengera, nyuma ukisanga yagarutse. Nk'uko mwahebye kera ingingo zanyu ngo zikore ibitera soni n'ukugaba mugacika ibigaba ku Mana, ni kube ariko muheba ubu ingingo zanyu ngo zikorere ubutungane mube beranda. Paulo akavuga ati kera mwari mwarahebye imibiri yanyu, ingingo zanyu muzihebera gukora ibitera soni. Ibitera soni mwarabasambanye, mwagendera mu ngeso za pornography, mwari mu batinganyi, mwarabatinganyi, mwarica, mwararosha abana kuja mu buhumbu canke se gukora ubunyamaswa, kwica, kwiba, kubesha no kubeshera abandi. Ibyo mwari mwarabihebeye imibiri yanyu, ingingo zanyu zikora ibitera soni. None rero ko mwabihebye ni mubihebe burundu, muvavanwe nabyo, mugaruke muri Yezu Kristo. Imibiri yanyu n'ingingo zanyu muzikoreshe mu gushimisha Imana. Aleluya, amen. Bantu b'Imana, umukama Yezu aduhe kubitahura cyane. Imibiri yanyu mwigarurire kuri Yezu Kristo, mwubaha Imana, mugire umwanya ukwiye wo gusenga, mugire umwanya ukwiye wo kwitaho aboro, wo kuraba abapfakazi, wo kuraba imfubyi, wo kuraba abagwayi, wo kuraba abapfunzwe, wo kwitwararika bya bindi byose Yezu Kristo yatwigishije, hanyuma mugendere mu murongo mwiza w'Imana. Aleluya, amen. Ibyo ni Paulo yari karabyigisha, kandi Paulo yarahamye abakristo, yaricishije abantu, hanyuma Yezu aramufata ariko araja Damasiti. Paulo wese uri kurampamira iki? Kuva ubwo Paulo arahinduka. Rero natwe duhinduke, dusengera abana bacu. Kare nariko ndashaka kuvuga mugabo byabaye birebire, ariko je narasenze ndatakambira Imana. Umwana wanje yari yaragiye mu bintu bibi, arahinduka aba muzima. N'abandi bana nabona bitari kugenda neza, ubu hari n'abariko barakorera Imana. Haleluya. Byiza rero dusengera abana bacu, dusengera imiryango yacu. Imibiri twakoresheje mu bintu bibi tuyigarure kuri Yezu Kristo, dukora ibintu byo kunezereza Yezu Kristo. Isanzure kuri Yezu Kristo, nta wundi muntu woronka wisanzura ko yokumva agahinda kawe n'ibibazo byawe atari umukama Yezu. Bana b'Imana rero reka duhagarikire ngaho, ariko turacyabandanya n'ibikurikira. Umukama Imana abahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.